ndabahaye mwaramutse mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ndabahaye kaze rero muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda kuri subscribe, aka ni akaryo keza ko kubikora. Sangiza abandi ibiganiro byacu, kwandika komanteri yawe ndetse no gukanda kuri like nabyo ni ingenzi, ni mubikore rwose. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 24 turababwira ko ibintu bikomeje gukomera cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Muri teritwari ya Uvira, abarwanyi ba M23 bakomeje guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Ibyaya makuru turaza kubigarukako. Mbere yuko twerekeza mu mirwano ikomeye irimo kubera muri Uvira, ndagira ngo mbamenyeshe ko igisirikare cya Fardc kimaze gusohora itangazo rikomeye cyane cyamagana M23. Fardc imaze gusohora itangazo rishinja abarwanyi ba M23 kwica abasivile 17 mu gace ka Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni itangazo risohotse rivuga yuko M23 irimo gukora ibyaha by'intambara. Ni itangazo bigaragara yuko ririmo umujinya mwinshi, ndetse Fardc irateguza M23 kwishobora kubona ishyano mu gihe yaba ikomeje kugirira nabi abasivile nk'uko irimo kubishinjwa. Reka tunyure muri iri tangazo ryasinyweho n'umuvugizi w'igisirikare cya Fardc, Lieutenant General Bomusa Efomi. Iri tangazo ry'igisirikare cya Kongo riratangira rigira riti: igisirikare cya Kongo kiramenyesha abaturage ba Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko M23 yishe abasivile 17 mu gace ka Warungu. Ibingibi ngo byabaye ku isaha y'isa 12:30 muri village ya Munzinzi muri sheferi ya Ngweshe. Ahangaha ni muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo byabaye ku igenekerezo rya 22 uku kwezi ku masaha y'umugoroba nyene ku isaha y'isa 12:30. Iri tangazo ry'igisirikare cya Kongo riravuga yuko M23 ngo yatwitse imihana myinshi y'abaturage, ndetse ngo M23 yabikoze irimo gutera ubwoba abasivile nyuma yo kubona ko abasivile banze gufatanya na M23 ahubwo bagafatanya n'igisirikare cya Kongo n'abazalendo. Iri tangazo ry'igisirikare cya Kongo rero rikavuga yuko ibingibi ngo ari ibintu byo kutihanganirwa, kandi igisirikare cya Kongo kigatanga gasopo yuko M23 izahura n'ibyago bikomeye cyane. Iri tangazo nk'uko nabibabwiye ryanditswe ku munsi w'ejo ku mugoroba w'igenekerezo rya 23, rishirwa ko umukono n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, Lieutenant General Sylvain Ekenge Bomusa Efomi. Iri tangazo rero rirerekana ko ibintu byongeye kuba bibi cyane hagati ya Fardc na M23. Urugamba rurakomeye ndetse hari imirwano ikomeye irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu rero M23 ntacyo iratangaza kuri ibi birego bya Fardc. Mu gihe M23 iza kugira icyo ibivugaho, nabyo turaza kubibagezaho muri aya makuru yacu. Reka rero twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Uvira, aho imirwano ibyutse irimo kubica bigacika muri kano gatondo k'igenekerezo rya 24.
abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yatanguje ibitero karundura bigamije kwigarurira igisagara cya Uvira. Kuva ku isaha y'isa 11 z'agatondo urwamo rw'ibikoko bikomakomeye rurimo kumvikana mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ku munsi w'ejo imirwano yari ikomeye cyane, ariko M23 ntabwo yabashije kwinjira mu gisagara cya Uvira. Abarundi bakomeje gukomeza umutsi ndetse barimo kurasa ibitwaro biremereye bagerageza kubuza izi nyeshyamba za M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira. Generali Evaristo Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi, amakuru twamenye nuko bakomeje kohereza abasirikare benshi muri Kongo ngo bajye gutanga ramforu ku gisirikare cy'u Burundi na Fardc. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ari muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko muri kano gatondo imirwano ikomeye cyane, ndetse Dani Faruku aravuga yuko abarwanyi ba M23 bakomeje kugaba ibitero karundura bigamije gucanganyukisha abasirikare b'u Burundi na Fardc. Ibintu rero ntabwo byoroshye kuko muri Kivu y'Amajyepfo imirwano irimo kubica bigacika. Abazarendo bobo ntabwo barimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano nyuma yaho ku munsi w'ejo M23 ibarashe ikabicamo benshi, ndetse na Colonel Kasereka Bosco wari urongoye imirwano muri kariya gace akaba yaritabye Imana. Amakuru atugeraho rero akavuga yuko Fardc n'Abarundi aribo barimo guhangana ku mugaragaro n'inyeshyamba za M23 zirongogwe na Generali Makenga. Amakuru yizewe kandi twamaze kumenya aremeza ko Generali Makenga ubwiwe ariwe urongoye iyi mirwano. Ku rundi ruhande Generali Pacifique Masunzu ku munsi w'ejo yagaragaye mu gace ka Uvira, ndetse biravugwa ko ari we urongoye imirwano ku ruhande rwa Fardc n'Abarundi. Mu yandi makuru akomeye arimo kuvugwa irya nino ku isi ni intambara karundura hagati y'igihugu cya Isirayeli ndetse na Irani. Mu ijoro ryakeye igihugu cya Irani cyagabye ibitero bikomeye ku birindiro by'igisirikare cya Amerika muri Katari. Igihugu cya Irani cyagabye iki gitero ku birindiro bya Amerika muri Katari mu rwego rwo kwihorera ku bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagabwe mu gihugu cya Irani. Murabyibuka ko indege kabuhariwe z'Abanyamerika zagabye ibitero ku bigo bikora ingufu za nucleaire muri Irani. Irani rero nayo ikaba yararakaye cyane maze ikarasa ku bigo by'Abanyamerika muri Katari. Nyuma yaho igihugu cya Irani kigabye ibi bitero ku bigo by'Abanyamerika muri Katari, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyutse atangaza ko Isirayeli na Irani bemeranijwe gushyiraho agahenge k'iyi ntambara. Abategetsi muri Irani baravuga ko batazemera agasomborotso n'ubushotoranyi bwa Isirayeli n'Abanyamerika. Ari kuri televiziyo Fox News, J.D. Vance, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze yuko Perezida Donald Trump ashaka ko iyi ntambara irangira, ndetse ngo yumvikanye n'Abanya-Isirayeli n'Abanya-Irani gushyiraho agahenge k'intambara maze bagahagarika imirwano uhereye mu gatondo k'irigenekerezo rya 24.